ibyo nashaka tuvugane byo muri 2015 abantu bamaze iminsi hari abumvise byinshi ababonye byinshi so no munsi nashaka tubiganire ko amatemonyage ni menshi space tumaze iminsi tujamwe muri no minsi hari ibyo twumvise bihushanye n'ibyo twabonye donc nshaka dusangira ijambo umwe wese atubwire aho yari ari experience yagize haba i Burundi haba hanze ibyo yumvise ibishobora kudufasha gutahura ibyabaye muri crise ya 2015 ejo hari abavuze ati hari ukuntu habaye abana batowe mu makartier hari abandi bavuga bati twe twaramanifeste nta bindi twabonye abandi bati twarahunze abandi bati aho twari duherereye twabonye abantu baza batubaza inzira yo guca mubona ko atari abarundi so nashaka tugire ikiganiro no munsi naho coba gito naho twa turi bake ariko dushobore kumva abandi ibyo baciyemo bitwigishe bitwubake bigire ico bizotwungura muri kazoza murakoze karibu ushaka gufata ijambo mutumira abandi si mubishoboye karibu cyane ushaka gufata ijambo ashaka kurifata cyane tukarindirana nibwo bwa mbere ntustinze so feel free musabe ijambo yes ngira hano afite jiragira ngo ko ari ubwa mbere kandi utabizohereyemo amariko ni sawa twese turaronka experience pole félicitations premièrement ikindi cya kabiri nuko ntangiye kuvuga ndashobora gutangura deja turiko turahamagara abantu baze comme ça tuyage donc ntugire ingorane n'abantu baza kuza pole donc urashobora no kuduha témoignage yawe qu'est-ce que tu en penses ainsi de suite gutyo ukabatanguye rubanda. Okay urakoze cyane jewe nuguriye space ejo nari nabivuze maze iminsi ndabivuga ivyabaye muri 2015 twabyumvise différemment sinari ni Burundi si vubure ariko byaradukozeko hari abana bo mu muryango twabuze bamanifeste bafunzwe n'abatamanifeste bakura mu mazu yabo bakabafunga mu nyuma twarabonye la répression yabaye mu manifestants turabona abateye amakambi bavuga ngo batewe mu makambi abandi bacabira mu banyagihugu bamwe barabica abandi barabafunga habaye ibintu byinshi donc nico gituma mvuga nti dusangira ijambo wabibonye wavyumvise atubwira ibyo yumvise atubwira ibyo yabonye ego karibu mufate ijambo hanyuma tuyage. Nariko ndondera co-host sinzi ko ukeneye okay none mwe muri ngaha nta numwe yagize ico yumva karibu ziri kunamugurura mikro yawe ndabona ko wadugije ukuboko karibu dusangize ibyo wumvise ibyo wabonye. Murakoze ndabaramukije baje muri space mwagize neza sindumuja nawe félicitations urumva wateye intambwe twatumaze kubona uriho co-host ariko ngira bisa navyo ngira nta turagushigikiye hanyuma nagira ndamutse cyane hagira twari tugukumbuye twari tuguherutse
ivya space navyo babe ivya témoignage je nta témoignage yuko noba nari muri manifestation ntayo mfise nabikurikirana nk'abandi ego hanyuma turaza gukurikira bo baba bafise témoignage direct bo baba bariyo hanyuma byari byose umurundi wese arafise ico abivuga ko ico yabonye murakoze urakoze ziri ku nama urakoze cyane kugira ico uterereye nawe sinzi aho wari uri sinzi ibyo wumvise uwo dusangiza iyi ni kumwe Maxime ahora bivuga ati ni free speech twaje gusangira ama experience twaje gusangira moment différents abantu babayemwo pendant la crise de 2015 ibyo twumvise ibyo twabonye iyi space ya navyumviriye kuko ngene twari tumaze iminsi semaine biza mu biganiro twagiriraniye ariko bamwe bakabivuga babicamo hagati abandi bakabivuga donc bavuga bagirizanya donc nashaka umwe wese atubwire experience yagize ari byo yabayemo ari byo yumvise ari byo yabwiwe kandi ivyo yoba yarabonye mu mateleviziyo n'ivyo yoba yarasomye mu matweet à l'époque dusangire kugira ngo bitwubake hanyuma tumenye iyo turiko turaja nk'abarundi ari bibi twaciyemwo ari byo twabonye n'ivyo twumvise twikosore tumenye kubana nk'abantu sans toutefois kwagirizanya donc karibu ufise ico avuga iyo bagize neza akagira ico dusangiza ziri ku nama nuwe mpereyeko ndakubajije nti wewe aho wari uherereye havuzwa amaki wabonye ibiki kugira ngo dutangure ikiganiro karibu mwese ego murakoze jewe aho nari mperereye sinari mu Burundi sinobesha abantu ngo nari mu manifesta canke hafi rwose nari hanze y'igihugu ariko reka ntangure nibutse icyari cyateye iyo manifestation nirihenda haze kubwira uwunkosora kuko urabona haraciye igihe hari ibyo tutazi ku mutwe havugwa ko abantu bamanifesta ngo biyamirize ngo troisième mandat ya umuhisi president Nkurunziza ngo yashaka gufata troisième mandat mu mugambwe wa CNDD-FDD bavuga yuko hari abashigikiye ko yofata troisième mandat n'abandi boba batari bashigikiye ko ayifata nka president yo kwitoza kuri iyo manda ya gatatu haravugwa rero yuko muri CNDD-FDD hoba hari imigwi ibiri ariko kuri bo ntaco byari bitwaye umuntu yitega ko baza kubyumvikana ko mu nyuma rero niho vyaba nk'uko umengo ni wagira ngo ni abarundi bose babaye très politicien nyene barakurikira umuntu akibaza ati ni demokarasi yashinze imizi abantu bose turabona yuko bariko baravuga bati oya ntiyitoze kuri manda ya gatatu ariko hakaba n'abandi bavuga bati arabifitiye uruhusha kuko igihe yahabwa donc yafata ubutegetsi muri 2005 yari convention bagiraniye itajanye no kwitoza ntiyari yatowe yari après transition bateza gushiraho donc après transition niho umuhisi president Nkurunziza yari yagiye ku butegetsi muri 2005 iyo ntibayiharura nk'uko ari manda abafatiye position yuko ashobora kwitoza bavuga bati irye ntiyari manda kuko ntiyatowe n'abanyagihugu abandi bati
n'ahatatowe n'abanyagihugu yari perezida kameme kandi ni manda. Ico rero nico baharirako, biragenda birashikaho wewe yemeza ati nzokwitoza. Niho rero abantu bo mu mugambwe bamwe babishigikira abandi ntibabishigikire. Turabona ko havugwa ko inama nshingamateka ivyo yagize hari abatabishimye, hajamwo n'ibintu vyo kubona yuko haba icuka kibi. Ukuntu vyaciye bigenda, navuze ko ata detaye, nta document ndiko ndasoma, donc ndiko mvuga ivyo nibuka. Haciye hazamwo manifestation yo kwiyamiriza ico kiringo ca gatatu umuhisi President Nkurunziza yagira afate. Niho rero twabona abantu, nukuri jewe ntavyo nari bwabone, sinari bwabona abarundi bahagurukira rimwe mu gisagara ca Bujumbura, bugaca ku munsi ukabona bigeze hariya za muri izi region zegereye Bujumbura nkaho bita Mukike, hariya za Ijenda. Ukabona ko abantu, kuri jewe nabona nti wow, abo barundi basigaye bari demokrate, donc barazi guhakana ivyo badakunze bakabihuriza ko. Au départ nivyo twabona, mu nyuma bihinduka bibi. Mu gisagara tubona abamanifesta ngo bararaswa, baranyuruzwa, barakubitwa. Ivyo bintu bitangura gutera ubwoba abanyagihugu. Ivyo rero nivyo kuvyerekeye manifestation nivyo nabonye, ariko mu nyuma byaragiye biraba bibi, harajamwo ibya kudeta. Kudeta nayo nyene yabaye ibintu bidasanzwe, yabaye kudeta irenza 24 heures, ahubwo hazwi kuba plus de 48 heures. Birahindukira, abitwa ko bagize kudeta baruhira guhunga. Twumva ko bahunze n'abanyagihugu bamwe barahunga. Mu nyuma hahunga n'abajournaliste, abakuru b'imigambwe. Aho ko niko mu gihugu atampore, kuko hariho ngo abari sinzi ko ari jewe, ariko ziri ku nama. Urahari? Ziri ku nama imikiruguru, ariko ntitukumva. You are visit to co-host. Okay. Birayirungitse kare, ushatse urayifata. Okay, reka ndayifate. Ubu muranyumva? Ego, urakoze. Naringeze aho nariko ndavuga nti vyahindukiye, manifestation yahindukiye muri ako kajagari gufata aba manifestant bagafungwa, abandi bakavuga ko banyurujwe, abandi mu nyuma bakavuga ko bishwe. Mu nyuma rero n'abapoliticiens ngo barahunga. Ngejeje aho niyo ambiance yari ihari mu misi ya mbere ya manifestation. Nari nashitse aho haciye hajamwo na kudeta, ikamera nk'uko umengo si kudeta zimenyerewe nka twebwe twari twarabayeho mu Burundi haba amakudeta. Kera bagize kudeta ryari iryo joro nyene, nta n'isaha yahera batamaze kuvuga uwafashe igihugu n'ingingo zifashwe zirikurikira. Ugasanga abantu barazi ibibaye. Ahandi hoba harabaye ibiyoberana n'igihe bishe umukuru w'igihugu umuhisi Ndadaye Melchior, naho vyari vyabaye amayobera kuko nta wamenye ibiriko biraba. Ariko vya 2015 vyovyo vyabaye ibintu abantu baguma barindiriye bati haravuzwe kudeta, none yabaye yasivye n'ibintu nk'ivyo. Reka mbe ndagezaho, ndazi neza ko hariho abandi bazi vyinshi kundusha. Nari ngira ngo gusa tuje ku murongo abo batazi, ari nk'aba atari abarundi, boba batamenye ibyabaye muri 2015. Murakoze, tubandanye tuganira. Ziri ku nama, urakoze. Uratubwiye wewe, urumva ntiwari mu gihugu, warabibona, wabikurikiranira hafi. Ejo waratubwiye umuvukanyi wawe
yabaye victime muri crise ya 2015. hari abandi bavuga bati jewe nanje byaranyafekse mu buryo bumwe canke ubundi. nawe nyene ufise icatushikiriza yoduga agasaba ijambo. hanyuma abari mu gihugu cane cane nibo twashaka kumviriza. umuntu yari mu gihugu cane cane karibu Ruth, ugurura mikro yawe hanyuma udusangiza ijambo. ndabaramukije. Yego karibu turakumva. Yego jewe ku bintu vyerekeye 2015 nta kintu novuga kinini ngira ndabivugeko. Bon hariho message nanditse no commentaire nagize mvuga ku bintu vyahagera, kuntu yari yagerageje kugira commentaire nyene nati tumubaze ibintu yari yavuze, ariko quelque part hajyanye naho umuntu apfa kuvuga ibintu byinshi n'ibiki hagera hari ibintu byinshi yavuze kandi bon novuga ko byari byo quelque part il a raison ku bintu bimwe bimwe nuko gusa asa n'ubuhengamiye ahantu hamwe, ariko quelque part il a raison ku kintu kimwe. Je ndibuka isoko igisha, isoko iri kirasha, ndibuka ahantu naciye abantu bishabe baravuga ngo iyi soko bayituriye kugira bategure 2015. bon je nafite imyaka 12 sinabona hari ibintu byinshi natahuyemo kandi nararenganye ndihorera. nicaranye n'undi mugenzi yitwa ko yarakuze kunsumba, arasigura arambwira ati 2015 hari ikintu kizoba kandi hazoba ikintu kibi cyane, naho nyine sinabitahura. hari 2013 ico gihe début 2014 sinzi ko muvyibuka hatanguye havugwa attaque yabaye ibera je pense mu Cibitoke sinibuka, ahantu berekanye n'amafoto ateye ubwoba, abantu barungitse yimbonera kure ngo zija kugira abantu bishikanye, habaye attaque abantu barafatwa nyene bijya mu mataka, usanga ari abantu bamwe bafatwa, abantu baraba inyundo mu mutwe ukabona nyene cerveau zose ziri hasi n'ibiki. ivyo bihereraho byaravuzwe cyane muga nta commentaire nyinshi zabaye. mu nyuma bimwe by'ababikira twumva habaye ibya Kiribambesi, ariko sinzi ko mwibuka ibyo bintu ziri ku nama baravuga ngo by'interahamwe ziba zarinjiye. Ivyo ntabyo ntava nza kwemeza uyu munsi, ariko hari ikintu kimwe cabaye umunsi sinzi navyibutse nako ndavyiyumvira ko ndavyibuka. hariho ibintu vyitwa abantu ba Rukoti. abantu baba mu Burundi barashobora kwibuka histoire y'abantu bitwa ba Rukoti. abantu binjiye bategera abantu binjiye kuri portail surtout mu Kinindo, barigeze kwerekana abantu batemwe en couple. voilà. Ego harimo ba Rukoti bigeze kuza i Burundi. none bagenzi nta mugenzi yitwa member yaririmba cyangwa yari president wa Amicale des nawe ngo Haruta banza heze kuvuga uramukurikira hasi. non je complète tout simplement. Ego oui member sinibuka mugume ngo ntiyapfuye 2014 ntavyo nibuka neza ivyiwe mugabo kiye gihe bon kibengala ke hoho c'est vrai yuko abantu bari basanzwe kiye gihe hari ahantu hameze nabi mugabo ugiye kurameme no mu makartier ari kuriye warenganye Tanganyika abantu benshi barategera bakabica akabatima n'imipanga bakagira baravuga yuko abantu bari baje bavuye muri Kongo. bon ivyo nizo vyavugwa amapapa pereye. bon ivyo navyiyumviriye nibutse ivyo bintu ziri ku nama yavuze, amanibuka yuko hari ibintu byavuzwe yuko hari abantu bari baje bavuye muri Kongo mu kibuka usina témoignage za Mbonima. rero 2015 ikintu cabaye niki 2015 ego c'est vrai manifestation zarabaye, ukabona abantu benshi bavuga yuko muri manifestation harimo abantu bumva bavuga Kinyarwanda. ibintu vyabereye muri manifestation ntaco bivuga ko kinini. icyo nibuka cyo noshobora kuvuga n'ikintu bizabaye le 12 décembre 2015. hari abantu benshi, hari amafamiye kuko je mu gihugu ndimo ndaza ndafite amatemonyage y'abagenzi n'ubu unya abana abantu baba baramaze kubatraumatize, bahora bambwira ingene hinjiye abasoda muri wabo binjiye bafata abana bavukana ari 5, abahungu 2 n'abakobwa 3, barabasohora bose babashira mu rupangu. bose nza kuvuga quartier byabereye, bashira mu rupangu, umugore n'umugabo n'abana bose bafukamika ngaho, afata abakobwa bashira
kwikote yabo babakura impuzu imbere donc ya papa wabo n'abahungu bavukana, bafata mama wabo bamukura impuzu babafata ku nguvu abantu babona, donc abo bavukana babona n'umugabo abona, umugabo ari impusha atacari bukore. Abo bantu bahejeje umugabo yari karasenga ko babona ko bagaba bice, umugabo ari karasenga bari abantu bavuga ikinyarwanda, ngo umwe muri bo yitwa ko yabatwara ngo aca mubaza ngo umurokore avuga ikinyarwanda. Warabona neza umva bavuga ati twese twarabona ko bari abantu b'intera hamwe, bari abantu b'abarundi, ati umurokore aca mubwira ngo mwanyenzimye mureka tubereke ngivyo mwakoreye abandi mu 72 hama abona kugenda. Donc jewe ni izo témoignage novuga, mugabo ico nibuka kindi nshobora gusubira inyuma gatoyi muri 2000 kugira nshobore guhojonya hagera muri 2013 abantu baba ku Musaga, sinzi ko ngaha harimwo abanyamusaga, hariho abantu bibuka neza ibintu vyahora biba, hariho sport ya mercredi yahora iba tous les mercredis vers 15h, umwe wese yahagarara ku barara ry'iwabo ku Musaga, ari ukuntu hari ibarabara riva uva muri ville Pont Muha ukinjira rikabandanya rikazunguruka gushika mu Kibenga, uca bifata large ugaca ubandanya ukamanukana mu Kinindo large ugaca ubandanya gushika kuri musée vivant. Hariho sport bakunda kugira, abantu benshi umunsi barakunda kubaza ati est-ce qu'il y a ntiyo yari intuzenye, kuko abadede pas après no gouvernement yico giye pas après yarabujije ibintu bita ngo ni vyikarashishi, irabibuza abantu bahora abajene bari bagenda kugira ama sport barabibujije pas après kuko wamengo ni préparation. Uyu munsi twiye twicaje ko turaganira turavuga tuti c'est vrai yuko peut-être harabaye ikiribande sende yarateguye abantu bazoza kurwana n'ibiki, mugabo de notre côté on dirait yuko natwebwe on a été préparé ku bintu tutari tuzi. Hariho sport yaba hari abantu ntituze baribo, mugabo hari aba sport ukabona ati ok twese tugende turemera tukaza tukiruka tukazunguruka karimba n'indirimbo zandirimbo bon sinzi mu kirundi n'abazida dirafite izina indirimbo zivuga ibintu bidakomeye biri un peu vulgaire bakagira. Rero uyu munsi umuntu yavuga yuko des deux côtés hari ikintu gitegurwa n'abantu bamwe basigira ba frontale, hama bien sûr hariho un côté yabaye plus tubere gusumba iyindi niyo ya sended, mugabo ibiba vyose vyarabaye kandi vyarateguwe. Ni ivyo je nico nabivuga ko murakoze. Urakoze Ruth, urakoze cyane kuri intervention yawe. Nashaka kukubaza donc wewe uvuga uti ajya ba Rukoti n'abande ce sont des signes zerekana ko vyari vyateguwe, hari vyari vyateguwe imbere yuko 2015 yukwiyamiriza ikiringo ca gatatu iba. Wotubwira? Ego je nibaza yuko abantu baba bazi ibintu vya manipulation de masse, barazi neza ingene les médias ziri capable de manipuler abantu mu bihugu mubayemo vyose dans l'Occident. Twese turabizi yuko iyo amatora yegereje hama hariho un discours batena, hama hariho umukandida bapresente bakamuprepara n'ibiki vyose. Hari ibintu vyabaye wabona neza yuko il y avait des signes. Kubera iki ba Rukoti niyo bari bahari baje 2014, kubera iki izo attaque zabaye 2014. Ivyo n'ibibazo umuntu ashobora kwibaza uyu munsi. Hama turashobora kuvuga nko kuri ka par exemple ya Bob. Certes je veux bien le croire yuko n'ukuri abarundi bari banyotewe ubutungane kandi byari byo, mugabo ibintu twabonye inguvu abantu bari bafise muri 2014 zifise ubwenge by'ibintu bigigoye gutahura. Je sinzi ko ndabiraba mvuga ngo mpagaze kuri koti yica nkiriya, mugabo uyu munsi tuvuze twese turadusha ibintu byose muri context yabyo. Muri 2010 harabaye amatora mu Burundi, mugabo muri 2015 wamengo byari un peu plus spécial. Haranje amamedia yose yo kwisi, Voix d'Amérique, RFI, za France 24, ba Facebook, abantu bazi bose bari Bujumbura, aba journaliste unakora kumakomeye nyene sur la scène internationale, bose bari ku buryo na Al Jazeera tuyizija gukuvura amanuze nyama actualité ya terroriste twarayibonye Bujumbura. Mugana no kuri tutayibonye 2010, kuri tutayibonye 2015, kuri tutayibonye 93. Urabona yuko en fait hari ikintu cyari spécial. Bon, uyu munsi nyene urumva umuntu asubije inyuma ibintu ashaka kubyibaza akavuga ati
byagenze gute byavuye kuki mugabo abantu tuka hariho préparation kandi des deux côtés hariho une partie ya gwana sur le plan politique sur le plan science iyi nayo ikagwana sur le plan militaire umva byarabaye gusa la jeunesse a été sacrifiée la preuve ni dukuye mu coup d'état dufata abajene baba bagiye kugwana mwibarabara 2015 jarabona ndababwira nti ibintu vy'ingwano amategeko y'ingwano nyene avuga igomba kugwana nka ingwano mwebwe vous avez rien déclaré ntangwa nese hariho parti nyene yaravuze ati jewe ndadeclare ingwano imbere ya guverinoma y'u Burundi ntani ntimuzi naho mwa partenaire ntimuzi ni na mouvement na partenaire muraza gusa mugatera mukagira amataki vous êtes criminels ntimurabagwanyi hano kenka ntimurabagwanyi muri abacriminels naho ivyo mwogwana mugatsinda mugafata igihugu azoza babakure kubera ko nta namwe mweze mudeclare ingwano donc la jeunesse a été sacrifiée icyo vraiment genda ashobora gucemeza neza la jeunesse a été sacrifiée kuko harabaye amafuti adashobotse harabaye ibintu bizari professionnel en tout cas icyo nico navuga murakoze Ruth rakoze contribution yawe ingene wabonye ibintu wowe uvuga uti ni ibintu byari byateguwe hariho ibyari byashizweho imbere y'ivyo vya manifestation kuva isoko iturigwa gushika dutangure kubona ba rukoti baza yuko ivyo byose faisait partie y'ibintu bizotuma les éléments déclencheurs y'ivya 2015 nimba ntihenze nuko navyumvise hanyuma uti abajene bashizwe mwibarabara barahenzwe urakoze turagaruka kuri ico kibazo ndabona wanyandikiye muri DM ibibazo ariko reka tubanze duha ijambo abaje the Friday ushobora kugura mikro yawe ukadusangiza nawe experience yawe ego menda tanze mwiriwe neza mwiriwe ego murambabarira gato mere differa gato par rapport y'ivyo abavukanyi bariko baravuga bon ubwa mbere nibaza ko 2015 nivyo twabonye iyo nkuru nziza ashobora gutuma itegeko yari yacishije mu nama nshingamateka rirengana uko yari yabikoze nibaza ko jewe niko ndavyibaza nibaza ko ivyo twabonye bitari kuba none rero mwese ngira ngo muribuka naho mutoba mwari muri mu Burundi muribuka neza ko ari itegeko yari yagerageje ryo guhindura constitution hanyuma bikankira ku mushinga amateka umwe nawe nyene bagerageje kugura bikanka rero burya nuko abarundi twabaye nk'abataraba kure nkuru nziza we nabo bari kumwe bari batanguye gutegura ibishobora kuba 2015 mugabo twebwe twibaza ngo ko adashoboye guhindura constitution peut-être biciye bihera none rero reka rero nduge kwijambo karako nari manje gucishamo kugira ngo manze mvuge ko les théories du complot ngene vyagenze jewe ntasikunda kuzemera ko niho narindi kandi narinjiye ubwenge suffisamment 2015 itangura jewe nari mu gihugu manze mpere kuri ivyo n'ubu niho ndi 2015 itangura abari barongoye société civile baravuze ko mu gihe sende dutohindura umukandida se akusire ko bazoja mu ibarabara vyamiriza kuko manda iba yaratowe kuri suffrage universel ukwa ico tuzi nuko yari yaratwaye kuva 2005 à 2010 2010 à 2015 donc ni manda zibiri byo bindi twari kudutesha umwanya ndibuka ko barazihamagaye zarabaye mu kwa kane hanyuma nk'inyuma y'indwi imwe zirongera rero zirasubiriza abandarije gushika kuri manifestation
bon uruhande rwa mbere nari nshatse kuvuga ni uko meme dare media twese twariyumvira baravuga ku mugaragaro y'uko ari abatutsi bashaka kugaruka ku butegetsi ntabwo ari ibintu vy'imbeshere n'ibiki mbere abantu benshi barubahutse no kuvuga ibintu tutahora twibaza mugabo mu vy'ukuri harimo abantu jewe uko nabibonye ko nivyo niboneye si ibintu bambariye harimo abarundi bose mugabo ingene vyabaye coordonné kuko hariho nabonye ko ni manifesta banagaburirwa n'ibiki donc bagateka iyo coordination n'ingene vyagenda noba ndiko ndabesha mugabo murema tuvuze ngo nka barukoti abitwa barukoti bari abantu bategera abantu hano hirya za Large Kinindo za Kibenga tuvuze ko vraiment zoba vyavuye kuri 2015 twoba twibagiye gato nta numwe ndiko ndakosora ndiko ndagerageza gusa kuvuga ivyo nibaza kuko muribuka ko avant 2015 baraheruka kuvuga ibintu vy'abajene CNDD yatwaye kwigisha muri Kiribawondesi erega barundi bene wacu ufashe umunyagihugu canke umuntu adakora ukaja kumwigisha ibintu biri paramilitaire ukaja kumwigisha ibintu vyo kumaniya ibigwanisho n'ibiki buryo umuntu umukuyeyo ntuce umwereka ico akora aca aba umuntu ari ungovernable udashobora kugarura benshi peut-être ko babikora kugira bateroriza abantu canke noneho politike zo muri iki gihugu murazizi bon rero manifestation zaratanguye rero personnellement ntazo nitavye mugabo bishatumye ntazitaba ni kubera ko oya reka simpave mvuga intuzi mugabo personnellement ntazo nitavye mugabo niho nari gushika mbonye abantu batanguye guhunga bakagira iki surtout aho batanguye kugihindura ikibazo bakakivuga beruye abashinga amateka benshi basendede babivuga beruye ku mugaragaro bavuga ko ari ibintu by'abatutsi s'il vous plaît aho niho habereye ikibazo bavuga bati ibi bintu ni ibintu by'abatutsi ntimuhendwe iyo ni ya manipulation Friday mfise ikibazo aho nyene niho hari ikibazo kuko yarashatse kubicisha Rufe Nkurunziza yashatse kubicisha mu nama nshinga amateka mu kugira ngo bahindure ivyerekeye amamanda surtout constitution hanyuma vyabaye sheke kuri we hanyuma ingene vyahindukiye rero bigaca bavuga ngo ni vy'abatutsi ngo ni vyiki hari ahantu numva umenga ntihumvikana en même temps ntibabitoye en même temps baje kwakwiza abantu gratuitement yuko bakeneye kugaruka ku butegetsi sinzi ko wumva aho nshatse kuvuga hariho ivyo bakora vy'icitiranwa c'ivyo bashaka kugira exactement kuko harabayeho abafondeur bari abantu b'incabwenge muri CNDD bari abantu bize bari bafite aho bigejeje mu bumenyi muki n'abantu bari bashinzwe amabanga akomeye ariko bakavuga bati ibi bintu sivyo d'abord abantu benshi ntibari bashigikiye ingene igihugu kiriko kiratwagwa ubunyonyezi ubwicanyi ivyo bintu vyose vyatuma umunyagihugu avuga ati ntitumwongera manda muribuka ko berekanye abanyagihugu ba ruguru bagiye kubabaza bati none uyu mu president umwongere tugire gute batoya nabise n'abandi bafise inda nabo barajye sinzi ko muvyibuka kuri bo c'était pas question yuko Nkurunziza
non, c'était pas question que CNDD-FDD itahava, c'était la question du profil de la personne même, Nkurunziza bari barushe badashaka kubona. Donc naho numva hari ikibazo the Friday wo bandanya kuko ari gushikiriza ikintu gikomeye cyane. urumva imbere yuko Friday yabandanya nagira mere nk'umudirija ahantu kugira ngo twumve analyse yiwe yuko isa niyo jewe noba narishizemo par rapport y'ingene hejeje kubivuga. Wavuze uti haraboneka ko manifestation iri organize gose bakagaburirwa, hanyuma nuko kuntu sindi umuje avuze ati mu banyagihugu ba ruguru barababaza bati troisième manda muyibona gute, bati nabise uwundi arye. Ibyo twarabyumvise twese. Hari ukuntu wabona umenga abanyagihugu bitayeho cyane vya politiki kurusha uko twari tubazi. Jewe niko nobivuga, hariho n'ukuntu ubona kumengo iyo manifestation barayimenyereye, wamengo ni ibintu biramenyerewe. Hamwe umuntu aca yibaza ati ubwo ntiyoba yarigishijwe, ntiboba barabateguye bati habaye iki mugira iki. Nico nagomba mbaze Friday ko iyo shusho yoba yarayibonye. Murakoze. Egome bon jewe uko ndabibona sinzi ko mwibuka oya abari tari bari mu gihugu 2014-15 irantavye mwibuka. Iyo myaka mvuze avant 2015 harabaye ikintu novuga ko cari gitangaje. Isaha 6:30 jokwa amasaha RP yavugira amakuru. Nta muntu numwe ufise agatelefone ufise akaradiyo, nta muntu numwe ayo masaha ataba ariko arumviriza iradiyo. Ni ukuvuga abantu bari réveillé. Ico vraiment nta muntu numwe atari muri iki gihugu atobivuga. Ni ukuvuga hariho ibintu vyinshi vyariko biripasa kandi vyerekana yuko hashobora kuba ibibazo. Uti nibiki nk'akarorero. Ibaze umukuru w'iperereza ry'igihugu abariye umukuru w'igihugu muri note confidentielle ati nyamara iyi nzira uri kurafata ya troisième manda irashobora gukwega ibi nibi. Iyo ntuzenya iyo note confidentielle yarabaye fuite, abantu barayimenya, bica bituma ubwo nyene president Nkurunziza aca yirukana waratwara iperereza. Harabaye ibintu vyinshi aho twabonye Bobo Rugurika afungwa ko yavuze ibintu bijanye n'ababikira. Ababikira nabo bari bakubijanye na Kiribahondesi. Ni ukuvuga imitwe yari ishushe, abantu bose bari bifuza kumenya ivyo ari byo. Kandi ikindi mwibuke hariho ibiganiro vyareveye abantu. Hariho nk'icitwa Kabizi, nta muntu numwe utasanga saa 4 zo mu gitondo ariko aracumbiriza. Mu bisanzwe vraiment mu Burundi onahate ikintu gikomeye. Nico gituma ubushize mumbabarire abamukunda gusumba naje sindamwanka nansi ivyo yakoze. Vraiment umuntu yitwa Nkurunziza nabo bagiye inama barahemukiye igihugu. Hote trayizo mu ndome nini. Bon, reka rero mvuge iki kintu. Hariho documentaire iriko no kuri YouTube yitwa ngo jewe nayibonye yanditse ko ngo Burundi, a country on the brink of a civil war. Iyo documentaire irimo ibintu vyinshi vraiment ntarinzi. Ari naho ngomba mbanze ava yuko mbandanya gato kuko nukuganira nta Bibiliya ndiko ndasoma, nta kuri ndiko ndavuga ngo hanahejeje mu bifatuko. Ari naho nagomba mbanze mpindure gatoya akantu gato. S'il vous plaît, uko tuba turiko turaganira reka tube objective.
ahandi ho tuzisanga twaguye mu kintu ca manipulation ya CNDD-FDD c'ubwoko. Ejo hariho umuntu sinamwibuka izina, urabona ko twitwa amazina ngaha atandukanye, yavuze ko umuntu batuririye mu Nyakabiga yitwa Leonidas ngo bamuzanye ari kiziga, hanyuma bo nyene baramuturira. S'il vous plaît, ico kintu kirababaje. Uravye iyo documentaire navuze aho haruguru ku munota wa 20 n'uwa 21, uwo muntu Leonidas bamuzanye ari kumwe na mugenzi we, bamufasha ari kumwe na mugenzi we, bakomeye baratakamba barasaba ikigongwe abariko baramanifesta. Mugabo usubira kumubona mu kanya umwe mu bo bari kumwe yirutse, uwo Leonidas malheureusement le pauvre baciye bamuturira. Ibintu nk'ivyo ni ibintu vyo gutera ivyatsi. Reka rero ndabona ko ari n'abandi basavye ijambo, tuganire, nta kimwe ndiko ndasoma, turaza turahana ijambo. Murakoze. Hagera wari ufise ico ushikiriza kare wo kugura mikro? Yego, ndabashimiye ku jambo mumpaye. Mfite ndashiba ko turiko turayaga ko umuntu wese atanga ukuntu yabonye les événements de 2015. Jewe rero sinari mu gihugu, sinovuga ko nabonye mu manifestation live aho yarari, ariko ntaronse inkuru kuba twese turafise imiryango, turafise bene wacu bari mu gihugu. Hagira muramwumva canke ne jewe ntafise Ziri kunama manu kucusubira kuduga turamwumva? Muranyumva? Turakumva? Turakumva Hagera. Okay. Donc rero sinari mu gihugu, donc sinovuga ngo narabonye en première ligne byabaye, ariko nashaka kuzana un peu ma part par rapport y'ibyo nabonye. Donc si je peux commencer, alors twavuze no munsi ko ibintu byari préparé cyangwa bitari préparé. Jewe sinzi, ngenza kugendera ku majambo yavuzwe avant, pendant et après. Ibyavuzwe avant, jewe nibuka toujours novuga ni interview yaciye mu kinyamakuru cya Iwacu, cya kinyamakuru cyahaye novuga ijambo umuntu witwa Alexis Sinduwije. Aho rero uwo muntu yavuze ngo il n'y aura pas d'élection en 2015. Nous sommes embarqués dans un processus révolutionnaire d'au moins 3 ans. Il n'y aura pas d'élection. Bon, sinzi ukuntu wewe yarabizi, mais c'est sûr et certain ko hari abantu bamwe bari biteguye ko 2015 aza kuba ikintu. Imbere ya 2015 naho haraje ibindi bintu novuga bibabaje. Hahandi mu kanya umuntu ariko aravuga ngo accusé gratuitement. Tanguye kumva ibintu bijanye avec une certaine propagande ngo y aura un génocide, il y a un génocide en préparation, ngo abantu bari muri Kiriba NDS ngo bariko bariga ngo bariko baronka ngo ntuza ngo cours n'abantu ngo bagize génocide mu Rwanda, abantu barukoti baraje. Donc de telle sorte que bashatse abantu bavuga ibyo bintu bariko barashirako l'idée kubera iyo bavuze génocide il faut mettre déjà en arrière ko bisigura umuhutu. Muzozi muramika karere umuntu avuze génocide n'umuhutu ariko arakorera ikintu umututsi, et non jamais le contraire, quoi. Le contraire est toujours débattable. Donc bavuga ngo hazoba génocide aho naho bariko barabwira abandi abo hanze novuga amakungu babandi badusupporta n'ibindi. Il y a un deuxième point. Le troisième point nozana ni ijanye avec le rôle des médias. Alors umuntu mukanya yavuze ngo abantu bazi la manipulation des masses.
hari ahantu i Burundi twari tugeze ahantu heza dufise des médias indépendants zakora byigenga, mais cette liberté je crois qu'elle a été abusée par des gens bari bafise yandi mavize. Mukanya ariko muravuga ko il ne manquait pas ibiganiro bimwe byari très populaire. Ibyo biganiro bimwe byari populaire, c'est parce que quelque part il y a eu des nouvelles zituma abantu babyumva, kandi nibiki abantu bumva la plupart du temps. Ce sont les ragots, ce sont les commérages, ce sont les batailles. Ibyo biratira toute une catégorie de gens, kandi birashusha abantu. Imbere ya 2015 rero harabaye ibiganiro byinshi byatuma ingorane zose ziri mu gihugu bazishira ku bantu bamwe bamwe, avec quand même raison, kubera uri kwisonga, uri ku butegetsi niwe à qui appartient la probe, kubera niwe ari kuri leadership. Rero 2015 igihe yaba noshira n'ahandi hantu agakosa abantu qui n'ont pas su anticiper l'impact y'ayo mamedia ku banyagihugu basanzwe. Kuba le gouvernement je crois qu'il s'est rendu trop tard compte ko abanyagihugu finalement, spécialement abari indani y'umuji, quoi essentiellement niho habaye umuji wa Bujumbura, niho habaye manifestation, bari acquis à un certain discours qui n'était pas souhaitable auprès du gouvernement. Ikindi cya nyuma novuga ngo n'abantu baba hanze y'igihugu. Icyo nacyo 2015 yaratumye abantu benshi novuga barabana d'une manière abazandi bavuga ngo en chien de faïence. Hahandi abantu barabanyuhanye basangira. 2015 yazanye icuka, ugasanga abantu ntibakivugana, abantu barabana, et finalement baba séparés ku mazuru yabo. Mu bico nshatse kuvuga, ugasanga hahandi abantu benshi batubwiye ngo no, ngo 2015 ngo twari tous unis contre le mal qui était représenté par le gouvernement de Nkurunziza. Mais non, il y a eu un virgule. Abantu se sont séparés et sous la frontière même de leur narine. Ugasanga abari hano n'abari hariya ntibakivugana, et pourtant ils étaient des amis. Donc icyo kintu kirababaje, kubera jusqu'à maintenant on essaie de réparer les pots y'ibyo bintu byabaye en 2015. Ikindi kintu cya nyuma nuko à travers les manifestations abantu bagiye bavuga ngo turiko turavuga pour la démocratie, batanarindiye ko les élections ziba, baca baragenda bagira coup d'état. Murazi ko coup d'état yabaye atana élection iraba. Merci beaucoup. Hagera nashaka ndabasabe nge gato numve ko ndavyumva kumwe na Hagera uca ufata ijambo. Hagera, donc kuri wewe abantu bategezwa kurindira umuntu ahejeje kuvyola constitution akitoza, kandi kuko abantu bagiye mwibarabara. Nkurunziza amaze kuvuga ati nzokwitoza 3e manda, ntibagiye mwibarabara ko atafilm na kimwe cari cabaye. Bamubwira bati sonera ibwirizwa shingiro ry'abarundi, nari ryari yashatse kurihindura bikanka. Sonera aba barundi ubabwira uti uzanye umundi muntu wo muri CNDD, mais wewe no. Donc kuri wowe uvuga uti est-ce que d'abord Jay kibazo mbaza, est-ce que d'abord yategerezwa kwitoza ukurikije ibitabo abarundi bagendera ko? Est-ce que Nkurunziza yari umuntu yotegerezwa kwitoza ku bwawe uzobukoze? Merci beaucoup. Naho je ntari umujuriste, reka ndabivuge nkuko ababijejwe, kubera hariya burya rimwe na rimwe tuze twibuka ko Burundi
bufise une cour constitutionnelle aribo bajejwe ibintu byo interpreta ibijanye na constitution burundaise kugira ngo hagera umbabarire abari bajejwe kuvalida bo nyene auprès du cour constitutionnel bari bamwankiye no bajya baeme bande bose bajya badamu natwo baciye bahunga baje no mu Rwanda bari bamwankiye carrément nta issue yari afise kuvuga. Bon, les kangaroos, ils étaient 7, ils ont tous voté. La seule qui est partie, elle a voté abstention. Avant d'y sont voté oui. Donc, on est tous et tout hendana. Naho yahunze, elle a voté abstention. Elle était dans la réunion. Wewe, mais baeme ko bari barimwo gashaka. Numva uvuga umuntu umwe? Bon, je l'ai oublié, il y a eu 7 personnes qui composaient, ils ont dit, qui composaient la Cour constitutionnelle, que les 7 ont voté, qu'une seule personne a voté abstention. Donc, il y a Cour constitutionnelle, il faut uburenganzira bwo kwinterpreta la Constitution. Nimba yashoboye guha uburenganzira President Nkurunziza aho twese turashobora kuvuga turabyiyamirije, ibyo c'est tout à fait normal, c'est ça la démocratie. Mais l'autre affaire qui s'appelle la démocratie, c'est de pouvoir se coaliser contre cette personne-là. Mais on a voulu prendre des raccourcis pour manifester. La chose la plus simple, muribuka namwe ko ujya 2010 yaratwigishije ibintu abantu banse kugenda mu matora n'abandi babivamo hakiri kare. Nkurunziza yitoza ari wenyene. Cette journée-là, j'étais à Bujumbura. Yitoza ari wenyene aba président. Ces gens-là se sont mis à côté et ils ont fait ce qu'on appelle l'ADC Ikibiri. Non, ils devaient se mettre ensemble pour aller préparer 2015. Donc on a babwiye kare hari umwe muri bo Sinduhije. Oui, il y a déjà un processus révolutionnaire. Muribuka ko abana benshi muri MSD nabo bafashwe, abandi bagakubitana n'abapolisi bakaba n'abafata bakabashira mu ngoro ya MSD bakabafunga. Ibyo byose byarabaye. Mais ce qui est certain, hagera umbabarire kugira ubandanye, hari akantu nashaka uvuge ko wavuze uti harabaye coup d'etat, ariko jewe ndabona element ikomeye cyane tutari bwavuge ko yerekeye igisirikare. Umugambwe havugwa ko hari imice ibiri, gushika ubu turacyari mu ngorane za CNDD gusa abanyagihugu ntibarazamo. CNDD irimo ibibazo by'uko hari abashigikira Nkurunziza ko agira 3e manda nawe agategura guhindura constitution. Entre parenthèses, ako kantu ko guhindura constitution kari akantu yari tendance mu mapeyi menshi hagomba kuzamwo ibintu by'amakonflit, baca bihinduza constitution kugira habe conflit nyene. Urabona ko ni Burundi byarabaye no muri za Chad. Ako kantu ko guhindura constitution ni kari gatangaje cyane, ariko ikintu nashaka kuvuge ko tubwire ku ingene igisirikare cyari kimeze, klima yari mu gisirikare, kuko navyo bifise ico bivuga kuri kirya kintu ca 2015. Uheze uco bandanya. Murakoze. Nanje hagira tarishura nashaka ngire ko ndamubaza utubazo tubirije. Yavuze ko atari umujuriste mugabo jewe ndi umujuriste gatoyi, nashobora kumubaza ibibazo bimwe bimwe ku kintu cerekeye. Sinzi ko muri kumuranyumva. Sinzi. Okay, kabandanye. Ku kintu cerekeye, yavuze ku kintu cerekeye Sinduhije, ngo Sinduhije yaravuze ibintu vyerekeye revolution n'ibiki. Mugabo aussi nanje ndamwibuza yuko 2012 kuri fete ya independence Nkurunziza yaravuze neza ngo amatora ngo azogenda neza cyane, ukindi ugaramye aranavuga ngo ndasubiramo. Ngo hari intumva zamaho. Ce qui veut dire yuko ivyari bitegurwa byo bizategurwa. Mvuze ko ndagukojonya kuco kwari byateguwe, ça veut pas dire yuko bilegaliza manda ya Nkurunziza. Ati gute? Nkurunziza yaragombye guhindura constitution, abishisha muri parlement irabikojeta.
acavuga yitwa gute Edouard ministre de l'intérieur acavuga uko biri kose tuzotegerezwa gutuva une solution kugira ngo ibi ngo Nkurunziza yitoze. Deja urabizi neza yuko hajya muri démocratie l'exécutif il représente l'exécutif ikora ibyo abanyagihugu bayitumye, bisigura ko abashinga amategeko barepresenta abanyagihugu. Iyo ikintu kitigeze gipasa muri parlement rero muri constitution gishobora gupasa, ivyo niko bizwi. Mugabo Nkurunziza yarabijanye arasimba ivyo byose, iyo ni haute trahison, aho tutarinze no kuja kure ni haute trahison, arabijana muri cour constitutionnelle hama birapasa. Bigiye gupasa uyu munsi two turavugana je na wewe, hariho urubanza rwaciwe na ntuzeye na cour ya EAC. Hari ikintu bita hiérarchie des normes. Hiérarchie des normes ni ingene amategeko agenda arabitana. Hejuru hariho constitution, mu makaza amalwa, donc amacode pénal, code civil n'ibiki, munsi hakaza amadekre. Mugabo hejuru ya constitution hariho ikintu bita amatraité international aba yabaye ratifié. Bisigura yuko une cour ya EAC iza iri hejuru ya constitution y'u Burundi. Bisigura ko iyo habaye ikibazo aba barashobora kwitura cour ya EAC. Uyu munsi two turavugana urubanza twese turaruzi, nawe uraruzi, rwaraciwe yuko romanda ya Nkurunziza yari illegale. Urumva ntushobora gutuza no kuvuga yuko ibintu vyabaye ngo vyari legale n'ibiki, ivyo ntibikunda kuvuga ngo abajuriste mu mategeko ntavyo turinda turasigura kuko vyari illegale. Ico ni kimwe. Ivya coup d'etat wari kurasigura uvuga ngo coup d'etat ngo hari abantu baca baprecipita ibintu. Uribuka yuko muri coup d'etat prime yarimo uyu munsi ni chef d'état major, uravyibuka. Uribuka yuko muri vya bipapuro basinya ujya neza ari president uyu munsi nawe nyene yari yarasinya. Uribuka yuko Silas Ntigurirwa nawe nyene yari yarasinya. None uyu munsi uza kutubwira ngo niki kiregaliza ikintu cha president, ikindi kigira kabiri. Mbe iyo coup d'etat mwita coup d'etat, coup d'etat hatigeze haba abolition ya constitution. Iyo ni bere coup d'etat. Ega ni bakubise coup d'etat hakuye president kandi umusoda bafitiye uruhusha mu gihe atari arabolisa constitution ntigeze ibaboli. Rero uyu munsi desha kusigurire le caractère légal y'ibintu byose byabaye muri 2015 kubera ikintu cya Nkurunziza. Uyu munsi tugiye kuraba abantu bose bagirizwa amabi yose barakoze muri 2015 turashobora kubizana muri tribunal kandi bagatiye. Nawe rero dushaka uze udefende iyo legalité ya troisième manda uzobukoze mwakoze. Merci beaucoup. Urakoze hinge gato hagera ziri ku nama, sinzi ko ari hafi, ziri ku nama ubwo uratwumva. Ego ndi hafi. Ego urashobora kudufasha ukazurara abaduze kare. Hariho abaduze kare, hariho hagera akeneye kwishura mu mwanya muto duha ijambo abandi. Hariho utararonka ijambo Goodwill arashobora gukurikira hagera canke atangure Goodwill hagera niyaba acibuka ikibazo abajije gufata ijambo. Hagera wo kwishura. Yego jewe bon cha okay reka ndugire ko gucyo sindabyibagirwe sibyo gucyo en même temps Cindy l'invité, je fais que donner ma part. Donc reka mvuge ku kibazo cya mbere mwambajije muvuga ngo igisirikare none cyari kimeze gute. Ngira ngo si il y a quelque chose dont nous devons être fiers, twebwe abarundi ni igisirikare cyacu. Mvuze kubera iki igisirikare cyacu de telle sorte ko rimwe na rimwe abantu naho bovuga ngo ni kirakora amafuti kigira iki, mais qui est très professionnel. Donc en 2015 twarabonye ukuntu kifashe, twarabonye ukuntu cyagiye. Ego il ne manque pas ont pu être bon, il manque jamais de motos égarés, donc qui ont pu prendre un chemin divers. Abo nabo jewe bafise amanuza yabo, bafise leur motif. Abico novuga gusa muribuka ko muri ibi abihe nyene bya 2015 abantu benshi batatuka igisirikare bavuga igipolisi kenshi, bavuga igipolisi. Igisirikare cyo cyabanije kiba hariya nyene kandi kibandanye ko nyene. Ikindi cya kabiri c'est par rapport ya route
L'autre, nkuko twabivuze, jewe sindi umujuriste, franchement, je vais pas commencer à débattre qui a gagné, qui a pas gagné. Icyo nzi gusa nuko ceux qui donnent la permission ou ceux qui peuvent interpréter la constitution burundaise font partie de la Cour constitutionnelle. Et ils ont donné leur part. À partir de maintenant, chacun peut interpréter cela comme il veut. Mais bon, donc la cour de l'EAC, la cour de l'EAC ntiri éligible. En fait, nivyo nakubajije la hiérarchie des normes urayitahura. Uratahura ikiri hejuru ya constitution y'Uburundi cyarico. Kuko Uburundi bwarasinye kwinjira muri EAC, donc bwaremeye iyo cour ya EAC. Urabitahura sivyo. On n'est pas sous le sujet de la EAC, je pourrais t'en parler. Il y a à boire et à manger sous le EAC. C'est bien. Au Burundi, il y a une cotisation yabo. Et pourtant, ils sont toujours là. Turi muri 2015 naho Burundi passport yawe iranditseko yuko iranditseko East African Community sigura yuko ntushobora kuvuga ngo ngiye hojete uyu munsi mu mategeko iyo cour yafashe icyo Burundi iye hafi no iyo cour yafashe iyo ngingo ryayo iyo cour yafashe ingingo ryayo 2016 exactement ça faisait une année naho hoca muzenya naho hoca 50 ans nico bita ubiriza ndagusigurira urumva reka nishure uraza gusigura sibyo n'est-ce pas cyangwa ushaka ndaguha ikibanza abandi bace babandanya kwa écoutez on va pas se battre sur je suis certain qu'au officier a raison. Moi, je ne suis pas en train d'interpréter aucune loi. Je suis en train de dire la seule personne ou les seules personnes ou la seule cour qui pouvait donner le droit à Nkurunziza de rester au pouvoir. Il y a les cours constitutionnels et ils ont fait cela. On a tous oublié gâteau à Inyoma. Vous avez parlé aussi du